abakoferi ajejwe gutorokanya imbonerakure zoja muri ico gisirikare bose rero ntibijejwe rero ngo kiba kiratera icuka kibi aho usanzwe utwara irindi shirahamwe bita abantu baba UBC nawe nyene akaba ariwe yashaka akarubo. Ndasubiye kubaramutsa no kubaha kaze mwese abanywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Uyu no mwanya w'amakuru agezweko ariko aravugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru yihuta araba abarundi bose. Imbonerakure vyakomeye zatanguye gusubiranamwo. Ibi bintu bitanguye gucanishamwo imbonerakure zikaba zacitsemwo imigwi. Izo mbonerakure zikaba zipfa ca gisirikare gishasha kigiye gushingwa. Turaza kubigeruka ko mwumvirize ibara ryahatswe kugwa ndetse n'ibiriko birakogwa n'izo mbonerakure kuri ubu ngubu ziri mu migwi ibiri. Ano makuru kandi ndaza kukubwira ibirabana na politike, inkuru zivugwa mu mutekano. President Ndayishimiye ntabwo ari mu gihugu, turaza kubabwira ivyiwe, ndetse n'umushikiranganje w'intwaro hagati Gervas Ndirakobuca nawe ntabwo ari mu gihugu, turaza kubabwira ivyabo bategetsi. Hari n'ayandi makuru yagiye aratangazwa mu bimenyesha makuru n'ibindi vyose biriko biragaruka ko irya nino ndagenda bigushikiriza mu buryo bw'idonido. Ico utegerezwa gukora conyene no gufyonda kuri subscribe twashira ko inkuru ikagushikira mu bambere. Turazikoma murindiriye ko tubashikiriza amakuru avugwa irya nino. Ntande hantu namwe ushobora kuronka amakuru n'ibiganiro tari ngaha kumbonesha kuri yacu kandi yanyu ICTV kugira uraje ubana natwe minsi yose no gufyonda kuri subscribe canke sabone nimba ukoresha YouTube y'igifaransa twaja turashira ko inkuru ikagushikira mu bambere. Mwese rero ndabahaye kaze mwino sango ry'amakuru tugira tubashikirize. Muti vyifashe gute mu mbonerakure? Imigwi y'imbonerakure yatanguye gusubiranamwo ndetse ngo bakaba batanguye gupfa ca gisirikare gishasha kigiye gushingwa. Ico gisirikare kikaba caravuzwe ko gishobora guteza ibibazo bikomeye cane mu gihugu, ndetse bamwe bakaba banavuga ko ngari akaryo ka leta ya CNDD-FDD ko guha imbonerakure imyimenyerezo ya gisirikare noneho ku mugaragaro ataco banyegeje, ndetse bamwe bakaba baravuze ko ngibi bigiye gutuma imbonerakure zisubirira inzego z'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi. Muti none vyifashe gute? Niba rero muri kano kanya utaramenya uko umukuru w'igihugu c'u Burundi atari mu gihugu, ngira ndakumenyeshe ko President Ndayishimiye kumwe n'umutambukanyi wiwe kuri ubu batariko barabarizwa mu Burundi, ahubwo barabarizwa mu gihugu ca Guinée Equatoriale. Muti bagiye mu gihugu ca Guinée Equatoriale kurondera ibiki? Ndakwibutse ko ariho n'umushikiranganje Gervas Ndirakobuca bamwe batazira ndakugarika ariho yari. Ivyo vyose rero mukaza kugenda marabibona ngaha mu mafoto muraba ukuntu vyari vyifashe. Ariko ico no kumenyesha nuko umukuru w'igihugu yashitse mu gihugu ca Senegal, akaba yafashe urugendo ku muhingamo wo kuruno wa kane igenekerezo rya 26 z'ukwezi kwa Rusama mu mwaka 2022 yerekeza mu gihugu ca Guinée Equatoriale. Akaba yagiye mu nama y'abakuru b'ibihugu vy'ubumwe bwa Afrika izoba kuri uno wa 27 gushika kwa 28 Rusama, yerekeye kugwanya ibikorwa vy'iterabwoba no guhirika ubutegetsi. Ivyo rero bikaba vyatangajwe, amakuru adushikira akavuga ko President Ndayishimiye yashitse mu gihugu ca Guinée Equatoriale, ndetse no mutambukanyi wiwe hakaba yaraherekejwe n'abandi bategetsi batandukanye. Ariko mu masanamu hakaba hanabonetse umushikiranganje w'intwaro yo hagati, iterambere rusangi n'umutekano Gervas Ndirakobuca batazira ndakugarika. Imbere yuko turaba ivya mbonerakure, ngira ndagushikirize amakuru yihuta hejeje kudushikira kano kanya mu vyabereye mu ntara ya Cibitoke. Muti none mu ntara ya Cibitoke vyifashe gute? Amakuru yo kwizera hejeje kudushikira nuko abantu 6 bagirizwa kwiba ipikipiki no kwica wariko arayinyonga kuri uno wa kabiri mu Masango muri komine Bukinanyana. Bakaba bafashwe kuri uno wa gatatu, bakaba bapfungiwe mu gashoka komisariya y'igipolisi ya Cibitoke mu kurindira ko urubanza rw'ikibiriraho kuri uno wa gatanu rutangura. Umushikiriza manza wa Republika mu ntara ya Cibitoke akaba amenyesha ko bari kuba uno munsi, ariko abaserukira umuryango ntibari babimenye, kandi bategerezwa kuba ariho bari.
ibibazo bikomeye cane mu mbonerakure. Imbonerakure zatanguye gucanamwo zirapfa, ca gisirikare gishasha n'urwego rushasha rw'igisirikare Fradi. Urwo rwego rukaba rutaranavuzwe ko rumwe, none imbonerakure zikaba zatanguye kubigwanira. Igikorwa cyo gutegura imbonerakure zo kwinjira muri ca gisirikare n'amashinga amateka iherutse kwemeza kirabandanya mu ntara zitandukanye z'igihugu. Mu ntara ya Kirundo hoho ico gikorwa kikaba catumye imigwi ibiri y'imbonerakure, uyoboka uwo batazira gihahe n'uwitwa Anastazi Hangana mu gikorwa cyo kwegeranya imbonerakure zo kwinjizwa muri ico gisirikare. Tega amatwi mu mbonerakure zo mu ntara ya Kirundo yaganiriye na RPA. Nkuko mukanga mubiki mu gihugu c'Uburundi hari igisirikare cyo kirategurwa kudoshirwaho mbere ni n'amashinga amateka n'indangamateka bazanye ngo baravyemeje. Rero ngaha mu Kirundo iki gihugu cyatanguye ejo muri komine Bugabira, aho catangujwe n'ubusanzwe aha inyigisho imbonerakure ngaha mu ntara ya Kirundo yitwa Federake, rero bakaba mutaragira yindi akaba yahora atwara na association y'abapaseri ajejwe gutorokanya imbonerakure zoja muri ico gisirikare. Bose barakimubikijwe rero ngo kiba kiratera igicuka kibi, aho usanzwe atwara irindi shirahamwe bita abantu baba UDC, nawe nyene akaba ariwe yashaka ko ariwe bobiha, akaba bamutazira muri koloneli akaba atwara uwo mugwi w'aba UDC. Imbonerakure zigiye hamwe zikaba zikora ivyo kurarira zicungira n'umutekano. Mu majambo yose UDC bisigura Young for Development and Security. Akaba yarahirengwa yuko ubushakashatsi buzobimukorana kuko ngo nibo bari bakwiye kubiha, rero naciye no mu gisirikare c'ishamba. Rero akaba yarahiye yuko ngo ubushakashatsi na kimwe azomukorana, ahubwo ngo agiye kubigwanya mwene bivuye ku mutima. Rero akaba yabivugiye mu nama yabaye ku gatandatu yateguwe n'umutwara umuganga ngaha mu ntara yahuje imbonerakure. Hama arahaguruka aravuga ati jewe ico kintu kuba atari jewe mwagishinga mukagishinga uwundi, jewe nzokigwanya na mpaka. Imvo yatuma uwo koloneli avuga ko azogwanya ivyo bikorwa ni uko bavuga ko Federake yoba yegereye cane abari kuri kote yo kwa Anastazi, bakagira ubwoba rero yuko ngo hamwe ariwe yobandanya abikora ngo yoza arashiramwo imbonerakure ziri ku ruhande rwo kwa Anastazi ngo ziri ku kagihaye ntikijemwo. Nayo mu yandi makuru ariko aravugwa cane mu bimenyesha makuru bitandukanye, ngira nayo tubanza tuyakurikira duhejeje kwiyumviriza ndaza ngo birarebe byose biriko biravugwa. Kora kuva rishingwa mu mwaka w'1979 kugeza ubu, ivyo bigatandukana n'imvugo y'abategetsi b'uyu munsi bagiriza abarirongoye kuba bararihombeje gushikaho barya umutahe n'inyungu. Ni nkuru twateguriwe na mugenzi wacu George Nimenya. Muri uwo rwandiko abakozi b'ishirahamwe ryo gutumatumanako amakuru rya leta Onatere barerekana ingene ryagiye rirakora kuva rigishingwa mu mwaka w'1979. Ico gihe ryari ryo shirahamwe ryonyene rikorera mu gisata co guhanahana amakuru. Mu mwaka w'1991 leta y'u Burundi yarongereje umutahe ku mafaranga yatanzwe ni banki y'isi yose. Kuva ico gihe ishirahamwe Onatere rica rirakora rigwiza umwimbu bimwe biboneka, isubiza umutahe leta yongera iratanga n'inyungu kuri leta. Uwo numwe mu bakozi ba Onatere yaganiriye na radio Inzamba. Kuva mu 1991 aho bari bayikwirije umutahe w'imiliyari 2 bashe gukora barunguka, umutahe warahavuye uragwiza 10, Onatere yarungutse iratora amakori, iraheba abakozi, irahana inyungu leta irahaye umutahe. Onatere yaratanze inyungu kuri leta shebuja, bavuye ko twebwe muri Onatere twari inyungu n'umutahe, ishirahamwe Onatere ntiyari inyungu n'umutahe. Amahera imiliyari 2 ryatanguranye yarayishuye kera mu mwaka w'2008 honyene. Onatere yatanze inyungu kuri leta y'amahera ashika ku miliyari 2 n'igice. Ishirahamwe Onatere ryatanguye gukora rihomba kuva mu mwaka w'2010. Abakozi bakavuga ko ivyo byose vyaba badasiba gusemerera. Guhera mwaka w'2010 ko twavuye kuri izo miliyari 18 tugashika chiffre d'affaires y'imiliyari 18 gushika no dushika ku chiffre d'affaires y'imiliyari 5, cyane cyane amadeni akatubana umurengera ku buryo bw'uko uyu munsi dushitse ku ideni y'imiliyari 17. Kibabaje nuko atakiriko kirakugwa kugira ngo twisununure twebwe abakozi turorera atashe turebwe ibikoreko. Akabara baza kabaye guhera mu mwaka w'2015. Abakozi ba Onatere
mbere bakavuga ko nyabona iyo hataba sendika yabo yagumana ntaryo isemerera ko nibihuha uyu munsi biba vyarahutse kuva kera. Mu makuru yo kuri uyu wa gatanu tuzobabwira zimwe mu ngingo zagiye zirafatwa na leta hamwe n'abari barongoye ishirahamwe Onatere ziri mu vyatumye iryo shirahamwe rigeraho rigeze uyu munsi. Arakoze George Nimenya. Turabandanya nano makuru twateguriye mu gisata c'intwaro ibereye. Inama nshingamateka iserukira abanyagihugu integuro y'itegeko ije barayiga bakayihinyanyura ku neza y'abanyagihugu, ntibatamikwa ijambo ngo barihezagire. Ivyo bivugwa na Frederico Bamvuginyumvira yahoze yari cegera c'umukuru w'igihugu. Ni nyuma yaho umushikiranganje w'ikigega ca leta Domitien Ndihokubwayo asavye kuri uyu wa mbere inama nshingamateka ko ihezagira vyihuta integuro y'itegeko ryerekana ingene amafaranga leta yatekanije umwaka w'2021 ushira w'2022 yakoreshejwe. Kubwa Frederico Bamvuginyumvira, inama nshingamateka iriko ikorera mu kwaha k'umugambi uri ku butegetsi. N'inkuru tubaza Vanessa Muhiteka. Domitien Ndihokubwayo umushikiranganje w'ikigega ca leta imbere y'inama nshingamateka kuri uyu wa mbere ariko arasigura integuro y'itegeko ryerekana ingene amafaranga leta yateganije umwaka w'2021 n'2022 yakoreshejwe. Yarasabye abashingamateka ko bonyerutsa bagahezagira iryo tegeko rigatorwa ryoye gusubizwa inyuma, atako ababwira yuko basanzwe bafise itegeko ribasaba kudasubiza inyuma integuro z'amategeko. Honorable Leopold mu kibazo ca 19 yagarutse ku bwene narenze itegeko mu ngingo yaryo ya kabiri unarenze amategeko yatumuye aho bikenewe. Sinzi wavuze umuntu hariya ngo tuyisubize inyuma kugira ngo dukurikire umukuru w'igihugu yavuze aho muhava musangana je n'itegeko rihava ridufatira hamwe twese. Ntabwo hariho na obligation yo gukorera kuri ine yari nziza bimaze rero ngo tukijana nisubire inyuma none byabwirizwa n'ibyo twaba tukabahicuza. Ndabasabe kuri integuro twazanye muyihezagire basigaye ariko bivuga ngabo twakeneye kugira ngo muyihezagire ayandi ho yabizwe. Frederico Bamvuginyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu aririkana ko inama nshingamateka irikikorera mu kwaha k'umugambi uri ku butegetsi. Integuro y'itegeko ije abashingamateka barayiga bakayihinyanyura ku neza y'abanyagihugu. Inama nshingamateka iserukira abanyagihugu. Itegeko iyo rije ntibarihezagira, bararyiga bakarishime bakarisubiza inyuma, hanyuma rero bakarisubiramwo, abarirumisa bakarisubiramwo bakarihinyanyura bakagaruka rimeze neza biza kwishura ku myitwarariko y'abanyagihugu. Abo bashinga amateka babwirizwa kubaza bati mbega aya mahera tubona muri uyu mwaka abanyagihugu bazoronka iki, imigambi igiye ku banyagihugu imeze gute, kandi bakayivugira hejuru n'abanyagihugu bakayumva. None ko ari amahera yabo none babinyegereza iki? Uyu munsi inama nshinga amateka mu bisanzwe navuze ko bari mu mugambi umwe, niwo nawo bagena, ni nawo bategeka ati genda mukora uku, hanyuma rero ibyo by'abanyagihugu ni iby'inyuma, ariko ibyo tukeneye gushikako si iby'abanyagihugu n'ibyacu. Tubibutse kuri uyu wa mbere nyine imbere y'inama nshinga amateka Domitien Ndihokubwayo umushikiranganje w'ikigega ca leta yemanze ko amafaranga yinjira mu kigega ca leta azananye mu basirikare bagiye kugarukana amahoro muri Somalia na Centrafrica ari banga ritovugirwa mu nama nshinga amateka.